Queen Diva the best. Turashaka kumenya about a boyfriend. Urafise boyfriend canke uri single? So, Divine ufise imyaka ingahe? c'est 19 ans. Abagenzi bawe bakubonye muri clip bakubwira gute? Abagenzi hari abavuga ko ari vyiza, urazi nta muntu akunda byose. Aho umuntu avuga ni vyiza n'udavuga iyo nzira uko urajyamo nimbi, ariko je mba mbona na inyungu yanje. Bakunzi ba Bujahi TV turabaramukije cyane kandi turabakunda cyane. Team yose ya Bujahi TV irabakunda cyane. Ni Nancy Amanda kuri microphone, nyuma kamera hari CK Professional, nk'abandi kumwe n'umurundikazi mwiza akiri muto cyane, biraboneka no mu maso ko ari umwana akiri muto. Benshi mwifuza kumenya igituma turi kumwe, igituma namurondeye, igituma ashaka ko tuvugana. Uyu munsi kiganiro kiratandukanye cyane n'ibindi biganiro mwari mumenyeranye, donc mwari mumenyereye kubera today is about stories. Tugomba dutere inkuru hama kandi ndanamubaza n'ibibazo ko ashaka kuza ngo dutere inkuru gusa, kantegerezwa no kugira ibibazo. Ndamubajije, reka ndamuramutse, ndamuhakanyaramutse ariko akurikirana ikiganiro cacu. Ndakuramukije cyane. Ndakuramukije. Ramutsa abariko bakurikirana ikiganiro cyane. So ndabaramukije mwese abakunzi ba Bujahi TV. N'umurundikazi ariko nimuzi ko yitwa, uba witwa nde? Nitwa Divine. Divine uri umurundikazi nkuko ndiko ndabivuga canke ndiko ndakubeshera? Ninabesha uminyuze. Ndi umurundikazi. Divine ufise imyaka ingahe? C'est 19 ans. Uracari muto cyane. Bon, by the way, uraberewe, wikoze niwe wikoze canke n'umuntu yagukoze? Ije nyene nikoze ko ndabimenyereye cyane, deja naratumikiye no muri saro. Okay, urumva urazi gusiga makeup, urazi no gusuka? Gusuka nabyo nzi, so ndazi gusiga makeup. Kugira ngo usige umuntu makeup ahinduke nyene aboneke mwiza cyane, uba wakoresheje ibintu bingana gute? Ni bitoyi cyane, urakoresha fond de teint, ciro, bijyanye n'ivya makeup musanzwe mumenyereye. Kubera je nkora makeup gake naho nyene biba iyo biri ngombwa cyane, niyo mpamvu usanga se donc ntabimenyereye ibintu vya makeup. Hama nifuje ko tuyaga, nifuje ko dutera inkuru. Uyu munsi ikiganiro kiratandukanye cyane. Uyu munsi naje gutera inkuru na Divine, sinaje kumubaza cyane ibibazo, naje na cyane kugira ngo tuyage. N'umurundikazi kandi n'umwana akiri muto cyane, afite 19 ans. Ariko mushatse mwomwita irindi zina nigeze kumva, Queen Diva. Yes, Queen Diva, nivyo? Best. The best diva. Okay, ni Queen Diva the best. Queen Diva the best. Okay. Queen Diva the best. You're the best. Thank you. Thank you. Okay, Queen Diva the best. Uri umurundikazi mwiza, uracari muto ariko nigeze kubona muri clip y'indirimbo y'umurundi ngaha mu gihugu cyacu Burundi, azwi ku izina rya Fake Jamaica. Yigeze gukoresha n'irindi zina yita Just. Hama bon, ego ni vyiza cyane, ni talent. Vyagenze gute kugira ngo uyumvemwo kuja muri clip? So n'umugenzi wanje yarabisabye, ambwira Divine ndakeneye kuzoza kumpagarikira kujya muziki wanje. Ndavuga uyu n'umugenzi, ni vyiza ko noja kumufasha. None ga Queen Diva, na cyane abagenzi bawe bakubonye muri clip bakubwira gute? Abagenzi hari abavuga ko ari vyiza, urazi nta muntu akunda byose. Aho umuntu avuga ni vyiza n'udavuga iyo nzira uko urajyamo nimbi, ariko je mba mbona na inyungu yanje. Queen Diva urifuza kuzokora iki mu buzima na cyane? Mu buzima bwanje, so ndakunda kuba umustar gose kandi ndabikunda cyane. Woba wifuza ko bogukorera iki kugira ngo indoto zawe zize zibukuri? Jewe ndi umwe mu bantu biyemeje kuzogira ico bakoze kugira ngo indoto zawe zibe impamo. Barashobora kumfata ku mugongo, so cyane kwanza ndakeneye manager. Diva, washobora kuririmba canke urashaka kuba umustar biciye mu bukuni video?
sinshaka kandi ko bijya mu gukora video kuririmba gusa. Urashaka ni waririmba uzuririmba indirimbo zimeze gute? Z'urukundo kuz'urukundo mw'imisi nizo zivumye cyane. None Queen Diva woba ukiri ku ishuri? Oya siniga. Woba warahejeje? Sinahejeje, so narekeye muri 9e. Bon, ndashaka rero dutera inkuru, ndashaka uncire ku mayange juste gatoyi ku buzima woba waraciyemo umaze kurenza imyaka 15. Maze kurenza 15. Naraciye gusa muri byinshi, nabonye byinshi nyene kuko je maze kuza 15. No byatumye ndeka amashuri gusa birimo ko mama yaciye avana na papa. Dutangura ubuzima urumva ubuzima burahinduka, naciye gusa muri byinshi. Sorry, Queen Diva Joy nka Nancy Amanda niyemeje ko ndumwe n'abandi mwiyemeza kuzomufasha Queen Diva kugira ngo indoto je zibimpamwe nimwibagire kuvyandika muri commentaire hama ibikurikira namwe murabitswe bice bigenda. Queen Diva Joy nka Nancy Amanda nk'uyiyemeje kuzokora uko nshoboye kugira ngo indoto zawe zibe impamo urashaka nzinda gukorera iki? Icyo uzobona gusa gikwiye, so uzogire mu ngufu ugire icyo ubona gikwiriye, nyambo ndondera manaje icyo ubona gusa gikwiriye. Diva harundi mustar dufise mu Burundi kandi nawe muririmbyi w'umurundi kazi yitwa Ashley Diva. Wibaza ko tuzovuga ko bawiganye izina ryiwe hamukita Diva? Najyo niganye kuko nkuko kwanza je uyo nawe nsi. Najyo niganye urumva ni ibintu binzamo gusa ko nje fite ibintu binzamo byaranjemo gusa ni tuko nyene kandi urumva sinamwiganye ko je hari hiririko Queen Diva the best. Queen Diva the best. Turashaka kumenya about boyfriend. Urafise boyfriend canke uri single? So ubu nyene fata telefone yawe injira muri Play Store canke muri App Store, rondera mu kwandika ijambo Buja Chat, telecharge Buja Chat, hitamwo ururimi rukorohera gukoresha Ikirundi, Igiswahili n'Icyongereza. Mu kwiyandikisha ukoresha nimero ya telefone yawe ukaronswa code ituma uronka uburenganzira bwo gukoresha Buja Chat canke ugakoresha email yawe munsi ukuzuza amazina yawe hamwe na modopass wifuza. Kurikiza ivyo usabwa ni kubuntu. Buja Chat ni application imwe ikoreshwa mu buryo bwinshi butandukanye bitagusaba izindi muri telefone yawe. Rungika ama audio, ama foto n'ama video, uhure unaganire n'inshuti n'abagenzi mwabuze ku zindi mbuga mwari mumenyereye gukoresha. Buja Chat iduhuza twese. Tuvyihoze Yesu aracari muto ndavyibutse vraiment ndiko ndamutwara mu bintu bita nawe bihuriye 19 na boyfriend ariko je kuri 19 na FC boyfriend ndafise bro. Bakunzi ba Buja Hit TV bandamukurikirana ibiganiro vya Buja Hit TV. Ni Nancy Amanda, uyu munsi ndi kumwe na Queen Diva the best, akaba ari Divine umurundi kazi. Divine niwatangura kuririmba urabona uzokora iki kugira ngo unezereze abarundi? Zobishiramo bidi gose gusa ubwira namone bazobona vraiment zobishiramo bidi gose. Nk'ubu bishitse nka lebo imwe mu gihugu cyacu cy'u Burundi ikavuga ko ikeneye nk'umustar w'umurundi kazi ajamwo nka Master Music nka Bantu Boy, wohitamwo kuja hehe canke ijya ni nani tena usiniulizi ile ya Basatu B? So kubwanje ndakunda cyane Bantu Boy. Ndashobora kujyamo vraiment ndayikunda gose. Okay, Emeza rero Emeza abariko kurikirana ikiganiro cacu ko kuririmba ubishobora? No bishobora gusa. Oya ibintu bivuze abantu ntibavyemera, abantu bashaka ibintu bivuge kandi ubikore. Ndashaka kuzobishobora. Reka ndirimba indirimbo ya Fizo gusa indyohera.
umugenzi ni ikintu umwe mugendana mutagenzanya vyakugora akakwigorera si uwukuvuga n'uwukuvuna mu makuba iyo bwagukubiye. Ego bakunzi ba Buja Hit TV mwumvise akajwi ka Queen Diva the best ukuntu gahagaze vraiment akajwi nacu kabaye akajwi ndumva kaciye muri studio akakayungurura ibintu bizoba bimeze neza bizoba bihagaze neza cyane. Queen Diva tumaze iminsi tubona amapost y'abakobwa b'abarundikazi kuma Facebook, kuma Instagram, baba Slay Queens, wowe baba Slay Queens bavuga kwiki? So, vraiment si. Nacho bavuga. N'ubuzima bwabo. Umwe wese ubuzima bwiwe. N'ubuzima bwiwe. Umwe wese n'ubuzima bwiwe vraiment. Cyane gose ndagukunze. Umwe wese n'ubuzima bwiwe kubera iyo umuntu akoze ikintu, donc iyo umuntu akoze ikintu abazi ivyo ariko arakora kandi umuntu wese akora ikintu abizi ko ari kibi cyangwa ko ari ciza. Ari ciza gikora abizi ni ciza, ari kibi gikora abizi ko ari kibi mafu hama ababira bakimenya. Yes akunzi ba Buja Hit TV ni Nancy Amanda kuri microphone ndacari kumwe na Divine. Divine ndashaka kugira ikintu ubwira abariko bakurikirana ikiganiro cacu ikiri ku mutima. So banyumvise icyumviro canje nasaba abo ari abato bikunda arabo bikunda abato bikunda amafu abato bikunda amafu kuko ni kintu niyemeje gusa naciyemeje mba naciyemeje so bon abo bishoboye bomfata gusa ku mugongo nanje ugira nshike ku cyo nshaka. Urifuza ni waba umustar uzukorera iki mama wa? Mama ndamukunda gose cyane sinzi vraiment ni byinshi gusa no mukorera n'ivyo no arura. Umuvukana muri abana bangahe? Turi bane. Abandi ni batoya cyangwa ni bakuru? Uwanyuma afise agomba kwiza 5. Ni uri imfura? Je ndi imfura. Donc Queen Diva nk'imfura y'umuryango urifuza kuzotera imbere hama ukagira byinshi ufashije mama wawe nkuko wabivuze. A part akazi k'umuziki, a part akazi k'Queen videos, ikindi kintu ukora ni iki? Ikindi kintu vraiment ndazi akazi yo muri salon de beauté cyane ndayizi cyane. Ubona gute muri Buja Hit ukurondeye ukazuzura makiya abantu muri Buja Hit hama boss akazara kuri? Nakone nakazi nacyo ko bigenda buke ni pole pole. Yes, ndacari kumwe na Queen Diva. Queen Diva, ikindi kintu nshaka kumenya ni wamara kumenyekana ukaba umustar, umuvyeyi wawe naco bizomutwara? So umuvyeyi wanje natusho kumutora kuko imbere yuko ndabikora kwanza ndamanza nkamubaza. Ndamubaza mama je numva nshaka gukora iki kwanza nashaka urusha rwawe gusa. So naramwinginze ndamwinginga buke aravyemera. Kuri Facebook ukoresha irihe zina? Kuri Facebook ni twarirya zina nyene ry'amavu ajyo niso n'abavyeyi Divine Kezakimana. Urakoresha Instagram? Apana muri misi na mfise Instagram ko telefone yanje ifise capacité no muri misi. Okay. Abariko barakurikirana ikiganiro cacu dusa n'abagomba bagere ku musozo dusa n'abagomba barangize ikiganiro cacu. Abazokenera kuvugana na Queen Diva bazomsanga kuri Facebook izina yarivuze risubiremo kugura bavyumva. Divine Kezakimana. Ego abazokenera kuvugana na Divine bazomsanga kuri Facebook Divine Kezakimana. Hama muzogira ivyo muvuganye byinshi na cyane ku bafisi ivyo bamufasha apana baba type mugenda kwandika bitu wajabu ku Facebook my love you sasa kichora miguu mwende ku Facebook mwandike vitu vya maana kama mtamo msaidie antakazaka westa na WhatsApp na namba yako WhatsApp wapi? Namba yangu 69 40 71 69 40 hama 71 nimero yiwe ya WhatsApp ku bantu muzoba mushaka kumufata mu mugongo apana batu ba messages za I love you zankitwagara miguni kora birudia mu messages muravyumva. Dusara bagomba basozera ikiganiro cacu je ndashimiye cyane abantu mwafashe akanya mukakurikirana ikiganiro cacu. Turabakunda cyane nimwibagire kugira subscribe, like, share na comment. Ni Nancy Amanda kuri microphone mwari muri kumwe narindi kumwe na
Divina Queen Diva the best. Inyuma ya kamera hari CK Professional. We love you so much. Follow me on Instagram, really Nancy Amanda. Love you. Ciao. Bye. Nta kintu ubabwira? Ndashimiye cyane abadukurikiranye kwanza, ndabashimiye cyane. Ndabasezeye gusa ndabashimiye. Turabasezeye abashimira cyane kandi turabakunda cyane. Ntimwibagire kugira subscribe. Love you.